Terence Manirakiza turi kumwe kuri mikro muri kuziko yo kuri no mugoroba. Reka ndabaramutse nongera ndanabaha nikaze nshuti bakunzi bibiganiro mushikirizwa na Kazoza FM ku misi ya kane nko mumenyereye kuziko twamatukuriye turabira hamwe ibijanye n'imico n'imigenzo y'abarundi nko tubisanga mu gitabo cyanditswe na Jean Baptiste Ntahokaja mumagiye muradukurikirana. Twahereye ku bijanye n'ubuzima bw'abarundi aho hambere kuva umuntu agisamwa mu nda y'umuvyeyi wiwe gushika kumbure asaze mbere anasezere n'ingene rero yaheza agasezerwa muva mu ndwi iheze twaratanguye umuce mushasha wo kuraba kumbure imyuga yatunga abarundi muri ubwo buzima bwose. Twahereye ku mwuga wo ukorora inka naho tutarawumara se gihembero munsi nico tugira tubandanye nimba ntabishaka baratwumviriza. Egome ni ikijanye ni yoro n'umugigo wo korora inka mu Burundi aho hambere abarundi bari barandwa n'ibintu bikuru novuga bikomeye bitatu. Aha twovuga nko kurima, ukorora, kumbure no guhiga. Twatanguriye ku bworozi bw'inka. Uyu munsi twifuje ko turabira hamwe imiryango y'inka n'ibindi bishobora kubandanya. Mwavyumvise rero uri kuradufasha mu ngabwe byuma akabari Kingire Yandre mu kanya bakororerwa mu ngata na Junior Jean Junior birarondegwa baragwandika uri ko adufasha mu masanamu akabari DJ Bobo. Reka rero tubahe ikaze twibutse ko na kino bwaniro cyama kibaha kajyo kugira ngo mugire ico mushikirije biciye kuri telefone ni 72 23 23 62 24 mukanya reka tuve tugaruka twinjira mu kiganiro nyezina. Tudatevye rero reka twinjire mu kiganiro nyezina. Mutumire mumenyereye mbere ni Segihembe Intore Segihembe tubandanye kumbure aho tugejeje twavuze ko tugira turabire hamwe ibijanye n'imiryango y'inka. Egome Terence Manirakiza uyu munsi muri wa mugambi kuziko edition gusoma twivuje kurabira hamwe bimwe mu vyakogwa n'abarundi baho hambere harimo nk'uyu mwuga ukomeye cyane kumbure no musu kibandanyo ariko kumbure ufise itandukaniro ugereranije nuko bwa mbere vyakogwa ariko rero inka nazo ngo zari zifite imiryango nkuko kumbure zari zifite n'amazina. Ibi rero nkuko nababwiye twishimikiza igitabo canditswe na Ntahokaja Yohani Baptiste Ntahokaja aho mu kigabane yanditsemwo ivy'inka yavuze ku miryango y'inka. Imiryango y'inka rero we aravuga ko hari Nyaruguru n'inyambo. Inyambo ngo zimenyekanishwa n'amahembe manini be n'umutumba muremure. Izo bita ibibanda nyambo zishaka kugira umutumba n'amahembe nk'inyambo ariko zikazirusha gukomera. Inyaruguru rero ziri kwinshi zozo hari ingagi n'inyarugano, inyati n'ingwagure. Ingagi iba ari ngufi ikaba kandi ikaba igitunyagire igakomera iri n'amahembe magufi. Inyarugano nayo rero nagaka kimisho myoro duhembe duto kumutumba w'inkehwa. Inyati ni igika gikomeye kigenda kibwatabwata kitagira inenwe kandi kidakarigwa no gutakara mu mwumo. Ingwagure nazo rero uyimenyera ngo kumutumba w'inkenke uduhembe duto tureture ari tubita kandi uduhembe tutunyenyeri utuhembe tutunyeri imisaya miremire imirundi mito amatako manini n'igituntu kinini. Igira kandi itaba ry'umugongo igira itaba ry'umugongo riduze ugasanga yemye arico gituma benizo bakunda kuzita izina kandi ry'ukuninahaza uguhaguruka kwazo ngo kemo. Ingwagure rero zikunda kugira umurizo mugufi ari wo kimenyetso cyo gukomera mu mugongo. Naho rero bimeze uko Terence abatari bake ndibuka hari igihe abantu bahurikiye mu mugwi witwa Kanyaburunga inshurama yagwa baragiye hamwe
baragerageza kurabira hamwe amazina nayo yashobora kwitwa inka Ego. kuko urumva ikigira umuryango kigira n'izina uyu munsi wewe witwa Manirakiza kumbure nanje nitwa Segihembe hari uyundi witwa Minani rikaba ari izina ariko kumbure natwe twaba dufite imiryango ugasanga umwe numujiji numuhanza numuha n'amazina rero n'inka ngo byaba bimeze uko gihe rero abantu baba ariko baravuga amazina y'inka abantu batari bake bashobora kumva ko ari bicuba ariko si bicuba gusa ibicuba ni amazina ni urukurikirane rwigaruka byavugirwa inka kugira ziryoherwe ariko inka yose rero yaba ishobora kubifisa amazina mu kiyagoro cyabahuje n'akanyaburunga bavuga ko inka zigira amazina naho rero ngo zitavuga urazihamagara burya ngo zikanitaba iyo se nakarera avumereje inka ikaziriruka ukabona ko iba yumvise ko bayivumereje kuyivumereza no kuvuga kuyihamagara ego bivugwa ku nka bayivuze mu izina usanga rero hari nk'inka zitwa za Bigeni Birenzi Mugamba Bigoga Muyange Rwamuvumu Yakirezi n'izindi kwita amazina rero ibikoko vy'ibitungano si vy'abarundi gusa banashaka kuko biri muri kamere k'umuntu wese kwisi kurondera gutandukanya ibintu bimukikije babana canke yamakoresha ni naco rero umuntu yo kwibaza ko cakomotse kaya mazina twita ibintu vyose tubona ari hafi kuko nta nakimwe itagira izina mu bihugu vyo bindi vyo hanze nka zabura ya Amerika inka naho nyene zirafisa amazina wanashaka nimbwa zaho usanga zifisa amazina ni nko kubona nino nimbwa usanga ariho zarurebeya za ntibumva ugasanga nimbwa nayo nyene ifise izina ariko yo ugasanga bafise izifisa amazina nka y'abantu ukumva nk'inka yitwa Margarita akanyana kitwa nka Cecile ntitangaje rero no mu Burundi kumva umuntu yitiranwa n'inka kuko urumva nk'umuntu yitwa Bigeni umuntu yitwa Mugamba n'izina ugasanga n'inka yari ifise musani wawe mu Burundi rero inka bazita amazina bisunze biziranga uko zisa uko zingana naho zituruka gutyo rero warashobora kuzosanga hari nk'inka yitwa Mugamba ico gihe rero nka Mugamba ho turazi ko ari izina ry'ahantu ugasanga Birenzi ni izina ryahabwa inka ivumera cyane ko bavuza ko irenze induri izindi ugasanga nk'inka yitwa ingoma ifite ingoma nini icebe no kuvuga niyo bitwa ingoma y'inka ifite icebe rinini ugasanga inka ihagurutse cyane ndende bayitwa Juru n'izindi gikuru rero nuko ayo mazina y'ivyo akomoka ko wasanga kandi ashobora gushikira n'ikintu kuko nk'inyana dufate nk'inyana ya Birenzi bashobora guca bongera ko inyitangizo ya ugasanga bayitwa ya Birenzi hama ari shuri naho bagashira ko inyitangizo gwa ugasanga yitwa gwa bishuri urumva rero ari nk'iya Nyibuka ukumva bayitwa gwa Nyibuka ni uko rero baje barahindagura amazina maze inka zigashobora kwitora kumbure ugashobora no gutahura vy'ukuri inka iyo yaje ikomoka niba yakomotse kuri Birenzi ukamenya ati ujya n'umwuzukuru ijya n'inka sinzi ko twovuga ngo n'umwuzukuru ku nka mugabo ikomoka kuri Birenzi ikomoka kuri yanka rero runaka yego Terence nuko byari bimeze kakumbure tumira mate na kano ka vyino ka hayagiza inka mukanya turagaruka turaba kumbure n'igice gikurikira tudatevye rero kumbure tunabandanye igice gikurikira nico kurabira hamwe kumbure twavuze ko ari umwuga wo kutukorora inka mu kuzorora ngezari byo zigirirwa kugira ngo kumbure umuntu avuge ko ari kwarorora ivyo yatezo kuba arangurira inka ni nk'ibiki ku munsi ego hari agace kagira gatandatu ko mwiki gitabo cyane aho kaja kerekana ibigirirwa inka ku munsi we yanditse agira ati ugutunga inka nukuzihebera bahera bugica bukarinda bwira baziri mu nyuma nyenezo ahengera mu gitondo akazisuzuma mu vyuko akugurura imihongero akarondera ibicaniro vyumye n'amashami y'ibiti bibisi vy'umuryango wabigenewe nk'umwokora umuravumba mana yeze ivyo bibisi rero babigereka ku vyumye hama rero ngo baremesha igicaniro ntikirurumbe bijya bavuga ko bazicanira hama ngo gihwane n'ingoga kandi rero ayo mashami arokera isazi kugira ntiziginka umva ntibabigira ku busa gusa baba bariko barirukana isazi ntizize rero kuginka nizagenda zinazihungabanye ego nyamuka rero amaze kuremesha igicaniro araheza agatera inoni inkimwe agafata inkuyo yakoze mu misurusuru agatangura kuyagaza yikuyakuya akayishitura
akayihanagura umubiri wose cyane cyane ku mirundi nginonoke ntigotwe mu kugenda kubera ivyondo vyayifashe. Ukarangije inkimwe rero niko yatangura iyindi azihetuye zose rero agashatangura gukama. Umukamisha rero yaramuzanira amadahigwa kugira akizigure, no kuvuga karabe. Inka rero ikamu bwa mbere iba yamye, yaba yamye rero niko bavuga ngo iba yamye yacamuka guma ivumerezwa. No kugira rero bayimenyereze izina ryayo iyiri kiriza. No kugira kandi ngo inezerwe n'igishika c'inyana, ngo ako kanezero n'umuvumero bishuhisha amaraso n'imitsi, ibangirize ibashe kuretera inyana n'umukami, no kuvuga itanga amata menshi. N'inka rero ifushije canke ihushije igakuba, barayivumereza bakayivyinira, igashagwa ikarendeka ikareta igakama. No kuvuga yashoboye kubura umwana wayo, yabuze inyana yayo, umwana ni ku muntu murantunga, yabuze inyana yayo, barashobora nayo kuyivugira amazina bakayikorera ibikorwa nk'ivyo bakorera izindi mvyeyi. Hama akagera igihe yo yiyumva nkuko menga yobigira yonkwe n'inyana, akagera n'igihe bashobora no kubikama kuko yaba yarese. Ku nka rero y'inyabisoko umukamyi aritonda, akama ayirorera, itereramwo akama, naho yihuse iretera inyana mu mpisho ugasanga inyana iragaramye. Urumva inyana iba yanyoye yose. Inka rero zihaze umwungera rugurura hama gakobereza. Inka y'intanga marara ikazikorokera imbere, akaziyobora, akaziyamiriza, gishitse mu mugwi akazahura zikarisha. Umwungere rero afise abo baragirana, yahengera ku musase hama bakamusigaranira agacura inyana ntonto, no kuvuga zitarakora. Hama rero amashira ku mutaga agashora inyana nkuru akazicura guhungama zikica agatira. Iyo atawe rero asigarana, umwana araza kuzicura, umwana akiri muto niwe aja gutora inyana, canke nyamwungere akazicura asize nyina wazo ahagutse, no kuvuga aho zidashobora kona mu muyonga ukwiye. Inyana ntonto rero zitahira ku miti y'imikingo y'umuyaya. Ku muhingamo rero baragomera bagashora, no kuvuga bakazitwara kunywa amazi. Umwe akazikorokera imbere aje arahamagara ngo inka y'intwari rero ikazirongora zigashika mu rugomero. Hama manumba agashikira imigende ku ngeri, abungere bakazibonekesha bati boneka zihodotse rero. Abungere ba mbere aho hahise baca birabingwa, cyari kimenyetso c'ugweze. Hama zigakuka bakazahura, zigakwaza kujya kibera inka mu mataha, bagakobereza bakiyamiriza zigataha. Hama bakaremesha igicaniro. Umwungere rero acuye inka arashika kinjiza inkoni, akabika mu mfuruka, akicara akaruhuka. Umugore akamuha amataha nkoni. Amataha nkoni ni muri ya mazina twarabivuze, twabivuze muri ya majambo y'ikirundi mu kiganiro boss tuvyuke, aho twavuze ubwoko bw'amata. Najya amata umuntu ashobora kumuha iyo acuye niyo bita amataha ntoke. Hama rero akarindira inka zikabanza kuruhuka. Iyo rero zavyukirijweho mu gitondo bakaziteramika gushika hafi y'amajyama n'ujya mwanya wo kuryama. Zimaze rero kugorora umugongo arazigura, hama akazihaza. Umukamyi rero amaze kwizigura arahagarikira inyana ikonka, akayigerera igihe, no kuvuga umwanya yonka, akavuga ati wewe umwanya wonsura kwiye. Akabwira umubangirizi akabangira, agafata injishi akayijisha. Injishi nujya mugozi bakoresha mu gukama, ushobora kubohesha imvyeyi, no kuvuga inka ikamwa kugira ntitere umugere. Hama rero agaheraho akavuruganya. Ukuvuruganya nibaza ko abatagitahura no gukama biryoshe kubona cyane, umuntu akamisha amaboko yose. Ahengereye rero ari mu kumara amakaba, akareka inyana igasubira konka. Inka rero irese amarindira, inyana inaga umutwe, izungagiza umurizo, ifuro ribimbije ku munwa, yararekura. Umubangirizi agasubira kubangira, agakama amarindira. Amarindira ni ya mata bashobora gukama babanje kurindira inyana isubire konka. Abonye rero yashigaje makeya cyane kuko abari manovu kurusha amakaba, arabwira umubangirizi akarekura inyana ikonka, hama bakayisubiza mu ruhweza.
ivyo rero ni bimwe mu vyakorerwa inka ku munsi vyaba iminsi yose kumbure n'uno munsi nuko inka bahaje umugambi wo gutungira mu mihana zitakija kuragirwa nivyo vyakorerwa iminsi ku minsi kandi uvyitegereje Terence urabona vy'ukuri ko inka ari gitungwa cari gifise iteka n'agaciro mu buzima bw'abarundi kuko inka ni inkwano yarakumugeni inka yarunga imiryango abagabiranira inka mu kwerekana ikimenyetso c'ubucuti nyezina bafitaniye kandi nibihe bigize umunsi ubuzima bw'umuntu babuharura barabiye ku buzima bw'inka kuko inka zitashe hari imiziro imwe wasanga umwana w'umukobwa ntiyashobora nko gutaha inka zamaze gutaha kuko yavuga ati ibintu byose by'agaciro byamaze gushika mu rugo mbega jewe no mangiye he wumvise aho bakubwira ati mu mashoka mu mataha igihe cyo kuryama byose usanga babikora bageranije inka mu kwerekana agaciro inka yarise mu kibano kandi urumva n'ingene bakoresha umwanya ha mu bindi bikorwa bateza kwisunga inka egome inka ikene hageze ko inyana ntoya bayicura kajya ku musase ego haba hari ibintu by'ibindi byateza guca bihagarara mu buzima bw'abantu egome ego kumbure rega se n'abarangiriza ngaha ayi muntu muri kino kiyago cy'uno munsi umuntu novuga ko yofatiki kubera n'umwanya kumbura kino kiganiro uriko uratujana yo sigara niki kuri bituvuze uyu munsi kuri bituvuze ikintu gikomeye cyane dutegerezwa kuzirikana na ntaryo kuko abatari bake bavuga ngo ni vyiza kugira ivyo wibuka no kugira ivyo uzirikana kugira uco uzoronka icuraga abana uyu munsi inka mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abarundi baho hambere no mu buzima bw'uno munsi turazi ko inka ari ntagereranywa inka ni gitungwa kigereranywa n'umuntu kuko n'uno munsi mu majambo twama tubona arabagiye gukwa baravuga ko bagiye gusaba inka no kuvuga bagiye gusaba ubucuti inka ni gitungwa cubasho cyane mu mico n'imigenzo y'abarundi haba n'uno munsi nivyo ntitwoba nk'abahindi ngo tucambaze ko gifite ivyo kigira kiduhe ariko kirafite ivyo kiduha vy'ukuri kuko uno munsi naho tubona hari amata y'amagurano umwana ashobora kunywa aho hambere n'umuvyeyi ashengeye umwana we yaranywa amata kabaho no munsi naho nyene turabizi baba n'abavyeyi bakora ubuzi butandukanye bashobora kuba bakoresha aya mata kumbura avuye mu mahinguriro ariko no kumenya ko amata ibigize umuntu nibigize inka atobitaniye kuko inka twovuga ko inka yonse umuntu ikareka kubigira ikibiriraho kuko biba byaciye kumbure mu chansi canke buharaje ibindi baheramwe amatabana mugabo inka irashobora gukuza umuntu inka irakumugeni inka irasaba ijambo kandi inka iratanga icubahiro kuko bakubwira ko umuntu yirahira uwamugabiye uno munsi wewe Terence n'ubu wo kuyumvira utise gihembe jo nzokugabira inka nzokuyagarire nzokuvuga mu bagabo mvuge nti ujya n'umugabo yampaye hagati aho rero inka iratanga umwavu abarimyi barima uno munsi naho hari imyavu ya kijambere ntawo bideha ntawo kwirengagiza ko inka ishobora gufasha mu burimyi n'ubworozi urumva inka igatanga inyama igatanga imfungurwa igatanga amata igatanga n'umwavu inka kandi tugerageje kuraba uno munsi mu Burundi ibindi ko ndavuga ndiko nabivuga mu gihe UNESCO yamaze kwerekana uruhara rw'ingoma mu Burundi inka ziratanga inshato zishobora gukanwamo ingoma nziza cyane ziri mu biserukira uburundi mu bintu ndangakaranga bikomeye cyane udashobora kuronka handi bityo aborozi rero harabakunda kuvuga ngo bubahwe duhimiriza ahubwo abarundi kudahengeshanya kwamana ntaryo bazirikana agaciro k'inka mu kibano mu buzima bwa minsi yose bwabo babayemwo no mu buzima bw'igihugu na cyane cyane ko ingoma ari kintu kimwe kituranga nk'abarundi kiranga abarundi bose ndetse atanka nta ngoma twozoronka ego Terence turumvise rero yuko dufate kuri bitwa bashaka turangirije ko yuko ubworozi bw'inka no munsi bugikenewe mu buzima bw'abarundi ntaho fata ko ibyo twako turavuga kumbura ari vy'abakera gusa nabo no munsi barabikeneye reka rero turangirize ngaha tuzobandanya kino kiyago mu ndwi iza ku munsi wa kane nk'aya mango
Terence Manirakiza nije nari twari kumwe kuri micro wariko twari kumwe nga muri studio ariko aratuganirira kuri ubu bworozi bw'inka mu Barundi aho hambere ni intore Segihembe ndagushimire kuba wasubiye kutuganira ibitari bike muri imigenzo y'abarundi. Yego Terence reka nanje ndagushimire nongera nshimira uruganda rw'iyandikiro ry'ibitabu gusoma edition gusoma na cyane mu mugambi kuziko wo uduha naka karyo kiki kiganiro kugira tuyage ibitari bike kubijanye n'imico n'imigenzo vy'abarundi vyaho hambere kumbure niragi twasigiwe nta uragarere cyadafise ni byiza ko natwe imico n'imigenzo kumbure twayumbatira kuko ni kimenyetso nikirango ntahegayezwa ntasubirizwa ku murundi kugira imico n'imigenzo bimuranga. Uriko radufasha nawe ne muhinga bw'ijuma no shimira ni Jean Junior baragwandika hamwe na DJ Bobo ku masanamu reka ndabashimire nongera nshimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi kwabangize nti naho butaha. Kazoza FM, be your own boss.